Amahoro kuri mwebwe mwese mwahisemo kudukurikira kaze murano makuru mu rurimi rw'ikirundi hagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Abatondera igitoro mu gisagara ca Bujumbura bamenyesha ko bimaze kugaragara ko hari abatanga igitoro batubahiriza amategeko mashasha bitunganya, bigasabwa ko ababajejwe umutekano bahagarira ivyo bikorwa. Hagati aho mu bushikiranganji bujejwe amasoko ntanganguvu barahumuriza aho bamenyesha ko ubukene bw'igitoro bugiye guherana n'iyindwi. Ukubura uburyo n'imyitwarariko mu miryango biri mu bituma abakenyezi bataronka akanya ko kwitwararika ibikorwa vya politike. Umukuru w'umugambwe Kodebu amenyesha ko ubundi wabo bitwararika guha ikibanza mu nzego zifata ingingo abakenyezi babishoboye. Murabikurikira mu kanya mw'idonido ry'ano makuru. Dasubiye kubaramutsa. Amafaranga angana n'imiliyaridi 118 niyo ngurane imaze kuronswa abigisha barenga ibihumbi 18 n'amajana 9 bahurikiye mu kigo FLE gifasha abigisha kuronka ingurane. Vyashikirijwe kuri uyu wa mbere na Victor Ndabaniwe arongoye ico kigo mu nama ya bose mu ntara ya Ngozi yo gutanguza ishirahamwe ryo kuziganya no kugurana na ry'abigisha bakorera muri leta. Serge Ndereyimana yaserukiye umushikiranganje w'indero akaba yamenyesheje ko leta y'u Burundi izobandanya yitanga kugira abigisha babeho neza. Ni nkuru tubaza mugenzi wacu Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Muri yo nama yo gushiraho amategeko n'inzego nyobozi zishirahamwe ryo kuziganya no kugurana na ry'abigisha bigisha mu mashuri ya leta yabereye ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi ihuje abigisha basirukiye abandi bo makomine yose agize Burundi. Victor Ndabaniwe arongoye ikigo FLE gifasha abigisha kuronka ingurane amenyesha ko kuva ico kigo kibayeho mu mwaka wa 2008 kimaze gutanga ingurane zirenga miliyaridi 118 kubigisha barenga ibihumbi 18 n'amajana 9. Abigisha basanzwe arabanwanyi ba fondation abamaze kuronka ingurane bagera ku bihumbi 14 n'amajana 9 ku ngurane zingana n'imiliyaridi 118 n'imiliyoni amajana 5. Nibwo rugero twari tugeze ko mu gushigikira uburaro bw'abigisha ndetse tukanishimira iyo ntambwe tugeze ko kuko ucivugo cacu mwigisha agira aho bawubahwe abarimu bavyifuza muri abo banwanyi ibihumbi 18 n'amajana 9 nadufise abashika ku bihumbi 15 urumva yuko bari bamaze kuronswa ideni ryo kurondera uburaro. Uwarongoye ikigo FLE amenyesha ko leta yahagaritse gutanga ifashanyo yatanga muri ico kigo bamaze kubaha amafaranga angana n'imiliyaridi 2 n'ibihumbi amajana 8. Intererano leta yaduhaye yo kudushigikira kugwiza ingwati amagaranti muri ico kiringo cose kubera leta nayo yari mirafasha abisimbiza twagomye dutera indi ntambwe ntiyabandanije itanga ya mafaranga yaratanze miliyoni amajana 2 iragera igihe irahagarika itanga miliyoni 100 hamaharagera igihe irabona ko dushobora kwibako tukabandanya dutera imbere iragera kugerwaho ibihagarika. Tukavuga rero yuko leta agiye guhagarara tanga tutwo kwita amasivizide yafashisha fondation imaze kudushigikira ku rugero rungana n'imiliyaridi 2 n'imiliyoni amajana 8. Cyumvikana yuko ayo mafaranga yose tuyashize hamwe nayagiye aratangwa n'abanwanyi binjiye ku bugombe bwabo. Ubu fondation irafise amafaranga y'ingwati arenga miliyaridi 10 n'imiliyoni amajana 5 n'amafaranga uyateranije agira ku miliyaridi 11. Serge Ndereyimana yaserukiye umushikiranganje w'indero yamenyesheje ko leta y'u Burundi izobandanya ikora ikwishoboye kose mu ntumbero yo guteza imbere agateka kumwigisha. Muri yo nama Liboire Bigirimana akaba ari we yatowe kugira ngo arongore urwego shingwa ntwaro mu kigo FLE. Icegera ciwe akaba ari umufasoni Anne Marie Ndayishimiye.
Arakoze mugenzi wacu Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Tuve muri iyo ntara ya Ngozi tugaruke mu gisagara ca Bujumbura n'uwo mugenzi wacu nyene aho yashoboye guca ku bituro bitandukanye bidandaza igitoro. Abo bavugana bavuga yuko bagira ibibazo bitandukanye nk'inzara, ibiturire hamwe n'ababarenganya mu kubaca imbere, bagasaba ko leta yo bitunganya neza hagashirwa abajejwe umutekano babishoboye kugira iryo tangwa ry'igitoro rigende neza. Jean-Marie Vianney Ngendakumana nkuko nayo ndababwiye. Abo ni bamwe mu bashoferi bagendesha ivyuma bica amafaranga twabasanze ku bituro bitanga ibitoro biri mu gisagara ca Bujumbura, bakamenyesha ko bashikirwa n'ibibazo bitandukanye na cane inzara mu gihe bari ngaho ku mastation barindiriye kubaronka ibitoro. Kuri ivyo hiyongera ko abandi bantu babarenganya bakabaca imbere batatonze, ibituma ibitoro bica bikama batarashikirwa. Abo bagendesha ivyuma bakavuga ko ivyo bica bibateranya na bene imiduga mu gihe baba batabahaye amahera bakoreye, ivyo bita versement mu rurimi rw'igifaransa. Ngo biranashika abatanga ibitoro bakabaka ibiturire kugira babahe igitoro gikwiye nkuko bibandanya bishikirizwa na bano bashoferi. Bagasaba leta gutorera umuti ico kibazo c'ikena ry'ibitoro kugira barangure umwuga wabo borohewe. Ikindi basaba nuko leta yozana ku mastation abajeje umutekano babishoboye kugira bacungere ingene igitoro gitangwa, kuko bimaze kugaragara ko bamwe mu batanga ibitoro batubahiriza amategeko mashasha aheruka gushingwa agenga itangwa ry'igitoro. Arakoze Jean-Marie Vianney Ngendakumana kuri izo nkuru yaduteguriye. Hagataho kubijanye n'ubwo bukene bw'igitoro, ubushikiranganje bujejwe amasoko ntanganguvu urahumuriza yuko ibitoro bigiye kuboneka kuva mu ndwiza. Leonidas Sindayiga yavugira ubwo bushikiranganje amenyesha ko amakamyo yuzuye igitoro yababijana ariko araza mu gihugu cy'u Burundi. Kuko tubonye amakamyo ari mu ibarabara akizana, tubona yuko izi ngwane zimaze iminsi zigiye guhagarara. Mwaravyumvise abaturongoye barabidushikirije yuko ahanini ingwane zari zihari zatumwe n'abantu batashatse gutanga amakamyo yabo kugira ngo igitoro cinjire, kumbure ari kudakunda igihugu. Kandi mwaravyumvise ko leta yagize iti jewe ngwa mvyuka kugira ngo abene igihugu babeho neza, tinzokora ibishoboka byose turabe ko igitoro gishobora kwinjira uko mu bubiko Dar es Salaam cari gisazwe kiri. Inguvu rero ziko zirajamwo kugira ngo igitoro gishobore kwinjira caye mu bubiko Dar es Salaam. Ndazi ko ngo mwibarabara wari nk'amakamyo ashika nk'ijana ariko arinjiza igitoro. Amakamyo ashika nk'ijana mu bisanzwe kiba ari igitoro novuga nka litiro hafi miliyoni 4, kiba ari nk'igitoro gishobora gukora ku ndwi, kuko izo nyene zizoca zisubirayo zongere zizaye n'ikindi kuko igitoro mu bubiko kirahari. Ivyigwa by'ububiko hano mu gihugu bumwe bw'intega bizoza, ubundi bwo gufasha kugira ngo igitoro nicame kiva Igitega canke Bujumbura gusa bukwiragira hagati mu gihugu. Ivyigwa biriko birarangira kugira ngo iyo zo entrepôt zubakwe. Muri politike naho ngo umugambwe Kodeburi twararika guha ikibanza abakenyezi no gwaruka mu nzego z'umugambwe. Kefa Nibizi arongoye uwo mugambwe asigura ko bafise abakenyezi 5 mu nzego nkuru uhereye ku cegera c'umukuru w'umugambwe. Asigura ko akenshi abakenyezi bagira intambamye zo kwitangira nako ibikorwa by'umugambwe kubera ko bisaba uburyo hamwe n'imyitwarariko basanzwe bafise mungo. Umugambi wacu Kodebu abapfasoni bafise ikibanza ciza cane, kuko nk'ubu icegera c'umukuru w'umugambwe n'umupfasoni. Turafise umupfasoni arongoye intara n'uwundi arongoye ikomine. Nitwavuga ko ari benshi ariko dushishikara tugerageza kugira ngo bagire ikibanza gikwiye. Twebwe abo twashizemwo nabo twabonye yuko babishoboye, kuko umuntu atabishoboye naho mushiramwo
ntaco heza ngo afashe agiye kurondera abanywanyi mu ncamake twebwe ivyo twifuza ruko n'imiburiburi mu nzego z'umugambwe hose abakenyezi baba n'imiburiburi 50%, ariko hariho intambamyi zifatira abapfasoni na cane ku vyerekeye itunganya ry'umuryango ridaheza ngo rebahe umwanya ukwiye gukora ivya politike, eka mbere usanga bataronka n'uburyo ukwiye bwo gukora mu vya politike. Hakabaho nuko rimwe na rimwe gukora politike bisaba kurinda kwemera gutega ubwoba no gutukwa, ivyo ugasanga barabitinya. Ikindi hariho imico isanze tumengo abapfasoni rimwe bari kumira. Twebwe rero twibazo kugira ngo abakenyezi bashobore kuba benshi muri politike nuko izo ntama bizovaho, umuryango ugatunganywa neza ku buryo umupfasoni nawe aronka umwanya ukwiye n'uburyo bukwiye bwo gukora politike, kandi bakemera bakemanga ingwande zose bashobora guhura nazo bariko bakora ivyo bikorwa vya politike n'ibivyo kwikumira canke ivyo kwikengera bikavamwo kugira nabo bashobore kugira uruhara rungana n'abagabo mu vyerekeye ibikorwa vy'imigambwe. Aho tugize uno munsi ushoboye kuronka umupfasoni yemeye kwitanga, sinaza ko mukumira kuko ubundi hajya abapfasoni iyo binjiye mu bikorwa vy'umugambwe usanga bari fidèle gusumba abagabo. No kuvuga uronse rero umupfasoni afise umwete abishoboye, nibaza ko twomushira imbere gusumba n'abagabo kuko akunda gutambikiza nkuko rimwe na rimwe usanga abagabo babikora. Manze sabe abagabo ko boha uburenganzira bukwiye abapfasoni n'uburyo bukwiye kugira ngo bashobore nabo gukora imirimo ya politike nkuko abagabo nabo basanzwe bayikora. Twosaba abakenyezi kwitanga kugira ngo bumve yuko ibibanza barondera bidatangwa uko ariko biharanirwa. Ningaha duciye dusozerera amakuru twari twabateguriye kuri no munsi. Ndabashimiye mwebwe mwese mwadukurikiye, ndabifuriza no kugira ibihe vyiza.